dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa 2:16-20. Yazaje ngo Abusalomu agisha inama Ahitofeli. Maze Abusalomu abarira Ahitofeli ati tugira inama tubigenze dute. Ahitofeli yishura Abusalomu ati genda winjirane baka so bicoreke. Genda winjirane bakaso abagore bakasi abandi bagore ba papa wiwe batandukanye na mama wiwe. Genda winjirane bakaso bicoreke. Bakaso bicoreke. Abo yasigaranye urugo niho Abisirayeli bose bazomenya ko wacancabuye na so. Abari kumwe nawe bose bagaca barema. Nuko bashingira Abusalomu ihema hejuru y'ingoro. Abusalomu araheza yinjira zicoreke zase. Abisirayeli bose babona. Kandi muri ico gihe inama Ahitofeli yazana bazemera nk'izo bagiriwe n'Imana. Uko niko vyamera ku nama za Ahitofeli ugashitsa kuri Abusalomu. Amen. Subira mu murongo wa 23. Mwumvirize neza. Kandi muri ico gihe inama Ahitofeli yazana bazemera nk'izo bagiriwe n'Imana. Shaka wigereza Imana igumugisha mwinshi. Amina. Ngo kandi inama Ahitofeli yazana bazemera nk'aho ari Imana izibagiriye. Imana itugwanira. Urumva Ahitofeli ingene yari inshuti mbi. Urumva ingene yari njyajya mbi. Ibaze inshuti ikubwira ngo genda ufate abagore baso. Abagore baso mama wawe kugira ngo bo muri kumwe bakwemere. Imana itugwanire cyane. Imana idutabara. Turakeneye ko twogenda basi ari twenyene ariko ntidututugwe n'injyajya zitwibitsemo. Turagomba ko twogenda tugashaka tukaba inyakamwe tukagira Imana muri twebwe ariko ntitugire inshuti mbi impande zacu. Ngo inama yabagira ngo yasa nkaho ivuye ku Mana. Uyu munsi hari abantu bari ngaha kubw'inshuti mbi bisanze mu busambanyi, kubw'abagenzi babi bisanze mu kaboregwe, kubw'abagenzi babi bisanze bari mu bapfumu, kubw'abagenzi babi bisanze bakora ibizira bitagira uko bimeze. Irabe wewe ubuzima urimo bw'ingorane winjiyemo, uza gusanga twese turi ngaha anye ibice 95 kwijana. Baba batuboshe baba bagize 98 kwijana, uza gusanga babujanyemo n'abantu babi. Abantu babi nibo babukubajanyemo. Abantu bari ngaha twese, abantu bakora canke n'abadakora, ni bangahe bafise abantu boshobora kubaserukira imbere bagahita baronka ubuzi? Ntabahari ngaha. Ntabafise inshuti ziwawe zifise amafaranga menshi bobaha n'imitahe barahari. Ntabafise inshuti ziwawe bafise amatongo maniniya yoguha akavuga ati rima basi nta mahera ndaguhaye, harime hano uzosoroma uzimbura wishorera witeza imbere. Ntabahari. Ariko ntibabibaha, ntibabibabwira, ahubwo babareka mugume mwizungurukako. Gusa iyo ugwaye ukamutelefona, iyo ugwaye ukamuhamagara, aguha amahera yo kwivuza ataguhaye amahera yo kwiteza imbere. Turagomba ngo ubwo bujyajya bw'indani muri twebwe bw'abatwinjiyemo batwihishamo ngo baradukunda batadukunda tubiyambure. Haleluya. Intango ya mbere no kwimenya. Kuko reka ndakubwira ikintu kimwe, ubundi abadayimoni bose n'ibikuboshe byose si byose byo gusengera. Haleluya. Si byose byo gusengera. Hariho ibyo uzotsinda kubw'ingingo wihaye, hariho n'ibyo uzoshikamwo byiza
kubwa decision wafashe wowe ubwawe. Nufata decision ukavuga ngo jewe ndahevye icaha, uzomenya ko usigara usenga uvuga ngo man minkomeze zo kudasubira mu caha. Ariko nusenga uvuga ngo man koresha naka naguhemukira, uzoba inyuma cyane gusumba aho warongeze. Haleluya. Hano Ahitofeli ahanura umuhungu wa Sauli wa Dawidi, Absalom. Inshuti hanura iguhanura gutera kudeta so wawe. Inshuti guhanura kwiyimika so wawe akihari. Mu yandi majambo yamubwiye ngo so wawe ntaca kimaze, ingoma yiwe yaraheze. Ariko reka ndakubwira, agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Kuba waragwanijwe ukaba ukihari, kuba bakwiruka kukaba ukihari, ni kubera Imana igufise ku mugambi kandi hari ico yagushiriyeho. Reka nkubwire ikintu kimwe, kubabara ntaco bitwaye, kuko benshi ngaha twarize kandi benshi twaragiye ku ishuri, benshi turazi agatiro ko mu gatondo, benshi turazi uburuhe bw'imboroko, benshi turazi ingorane duhura nazo. Hari n'abariye ibimoko vyinshi ku ishuri muri primaire, ariko barihanganye barabandanya gushika baraheza amashuri. N'abataraheza bari mu nzira yo kugenda. N'uburuhe bagize, kandi iyo utsinze umenya ngo shobora kuja kudepoza hariya ari. Imibabaro yose uri kuracako, Imana iriko irakwigisha kugira ngo ubone ko ariyo Mana y'ukuri. Niwihebure kandi ntucike intege, niwihebure kandi ntubabare. Ububabare ufise bw'ingwara nigo rugero uzorenza ko go kuronka ivyo ushobora guhumurisha ububabaye. Umuntu atanga ico afise. Haleluya. Nyimba warababaye hanyuma ukirurwa, Imana ikakwirura, reka nakubwira, abantu bagukomeretsa mu buryo bwose. Mu buryo bw'umubiri baragukomeretsa, mu buryo bw'umutima baragukomeretsa. Niyo mpamvu woba baraworeka, Imana yitaye kukwirura kwanza mu mutima. Niyaguhumuriza mu mutima, ibi vy'umubiri uzomenya ko ari bija mwibu. Kandi nukomera umutima, Imana izogukoresha ibikomeza imitima y'abantu. Ntabwo ishobora kugukomeza umubiri itagukomeje umutima, hama ngo igutume gukomeza imitima y'abandi. Imana ntikunda esheke. Niyo mpamvu ububabare bwose uri kuracamo uvyihanganira. Haleluya. Haleluya. Francine niyo nsaba turamuzi twese. Turamuzi. Ninde atamuzi? Nta numwe. Wamumenyeye kuki? Kukwiruka kwiwe, kubatrete bwiwe. Burya ariko ariruka ntaruha, araruha. Mugabo vyamuzaniye kumumenya. Ubunye na identite yiwe ushobora kuyidefinisa ukavuga ngo ameze uku nuku nuku, yavutse uku nuku nuku, papa we yitwa uku nuku, mama we yitwa uku nuku nuku, avuka hanaha. Imana iguha umugisha mwinshi. Imana iguha umugisha. Yarakoze amateka yiwe, ariko usanga bataranabonana. Okay, ntibarabonana, ariko yarakoze amateka yiwe. Ntazi ni yavuka, burya ntavuka hariya mu Ruyigi. Mu Ruyigi hariya kure. Haleluya. Uburuhe yagize, ububabare yagize. Haleluya. Ububabare yagize yiruka atabiratagira, yiruka mu kariyeri turayizi twese. Ryabarara rusanga ririmo utubuye twinshi duto duto. Yirukamwe ababara, akomeza, agirane, abandanya, yiruka, agira umwete, agira courage, agira ishaka, byamuzaniye ko umumenya uri Bujumbura. Haleluya. Kandi ataruhara yashizemo kugira ngo mumenye, ariko wewe wirota usanga uramuzi, kandi usanga yambaye n'idarapo y'igihugu. Yihanganiye ububabare, ariko aravuga ngo ndakomeza. Nawe wihanganira ibigerageza uri kuracamo, ukomeze kuza ku Mana. Ndakwibutse yuko Francine wewe yakoze iby'umubiri, yakoze ibigaragara, kandi yahawe ibidari n'amapete n'abisi, ariko Imana yo waje imbere yayo
niyo yashizeho abo bisi bahaye amapete Francine. Niyo mpamvu niguha ipete izoguha ipete ritavangiwe, izoguha ipete yarinze, izoguha ipete rizamaho. Reka haleluya. Ugomba gukorana ishaka utitaye ku bandi ariko witaye kuri wewe. Reka ndabatsitaze gatoya. Igihe cyose uzokora ikintu ukacuzuza hazoba hageze kupfa. Haleluya. Igihe cyose uzokora ikintu gifise umumaro cuzuye hazoba hageze kupfa. Bavuga ngo wica inkoko ntiwica, wica isaki ntiwica ico yabitse, ariko uba wayishe ico yabitse kikaba kihari. Okay, twese turazi gwa gasore hano niwe yatuzaniye independence, yayihimbaje imyaka ingahe, ariko uyu munsi n'umwana azovuka mu myaka 100 iri inyuma azovuka azi gwa gasore, azovuka avuga gwa gasore. Ndadaye turamunsi ariho, yariye demokarasi iminsi ingahe. Igihe cyose uzuzuza ikintu c'agaciro uzohita upfa. Ikibazo rero nuko ugomba gupfa atani c'agaciro wujuje nawe. Imana dutabara. Aha ndabatsitaje. Ariko reka tuvyumve, ni uzuza ikintu c'agaciro gikomeye. Okay, reka tuvuge uyundi. Ndamama house hajya hanye ni muhazi. Ijaze murayibona. Ibaze kubaka inzu nk'iryo gacupa. Haleluya. Kugira inzu nk'irya ugacupa. Imana tugwanire. Ni benshi niriwe ndavuga. Ariko iyo wujuje ikintu c'agaciro, ni mu yandi majambo bisigura iki? Uhari kubw'abandi, ntuhari kubw'iwawe. Ugomba gukora kugira ngo ukorere abandi, kuko nawe harabagukoreye. Mama wawe yagutwaye indamezi angahe? Uramubaza ibyo yarya? Yarya byose, yarya ibigabanije. Haleluya. Hari n'ibyo yifuza mu nda na apeta akayigira, ariko indi kabimwanira. Haleluya. Kugira ngo bikunde agusohora uzura umuntu akomeye nk'uko ukomeye. Ugomba kuzuza iby'agaciro kugira ngo upfe uri umunyagaciro. Haleluya. Reka nakubwira ikintu kimwe. Umuntu wese yakoze iby'agaciro bigashika bikaraba. Haleluya. Yo bikora mu isi y'umwemu, yo bikora mu buryo bugaragara, impera n'impera biramenyekana. Kandi Imana irakubahisha. Imana irakubahisha. Haleluya. Isanduku y'Imana ngo ivuye mu Bafilisitiya irazi iri ku mukogote, inka zibiri zonsa bacukije inyana zazo. Ishitse mu itongo rya Yosuwa irahagarara. Haleluya. Imana yibuka ijambo Yosuwa yavuze ngo nubwo mwese mwayivako, jewe n'umuryango wanje tuzakorera iyo Mana, tuzayinambaho. Uyinambeho iyo Mana izokubahisha. Uyinambeho iyo Mana. Reka nakubwira, ubanze ukure mu mutwe wawe ngo ubutabazi buraje, ubanze ukure mu mutwe wawe ngo ibisubizo biraje, ariko ushire mu mutwe wawe kugendana n'Imana, ushire mu mutwe wawe gutambukana n'Imana, ushire mu mutwe wawe kuvuga ngo Uwiteka nubwo bose bazakuvaho, jewe nziyo wanguye tuzaramba.